igahitanye n'ubu ntayo wosigura. Hari abantu ubona umutima ukabona arataye ubwenge. Urabyo? Nivyo rero niko biza bigenda. Rero hagana nunzengana na gusto rero nivyo byamubayeko. Urumva ntibiramuhera kubura igihe avyibutse. Niyo mpamvu zo kumuturirimbo twiwe bateye agahinda. Niwuni wamebuka genda. Nagahinda bukimunda. Wazo wabandoze. Ubukise. Ucyamba nivyo nagahinda gusa. Niko bakarabasasi. Ari muri tuzo. Nari baza satubi zose. Numubabaro. Iminda ko ibiyaje. Jabo baye. Nibi mwabona bitagikunda nukuri. Wazo babamevye. Mugihe Fernando yibereye muri bizu yibereye nimabona tebana kihosha tebana funge igahitanye n'ubu ntayo wosigura. Hari abantu ubona umutima ukabona arataye ubwenge. Urabyo? Nivyo rero niko biza bigenda. Rero hagana nunzengana na gusto rero nivyo byamubayeko. Urumva ntibiramuhera kubura igihe avyibutse. Niyo mpamvu zo kumuturirimbo twiwe bateye agahinda. Niwuni wamebuka genda. Nagahinda bukimunda. Wazo wabandoze. Ubukise. Ucyamba nivyo nagahinda gusa. Niko bakarabasasi. Ari muri tuzo. Nari baza satubi zose. Numubabaro. Iminda ko ibiyaje. Jabo baye. Nibi mwabona bitagikunda nukuri. Wazo babamevye. Mugihe Fernando yibereye muri bizu yibereye nimabona tebana kihosha tebana funge uratinya umukobwa yatumye Fernando n'ubu bimunanira gushikana umugore yakoye. Kandi Fernando ngo byaranze ko arongo none twakoranye ikigano na NELLY NAT ndamubwira ati NELLY ko Simbizi yavuze ngo ashaka kurongore nibiki ugenda ngo ngana Simbizi ngo munuko acha tubwira ngo ranuka mama wanje sasa Simbizi wenda nuka ntayuwa NELLY ariko NELLY NELLY ari bindi ngo amutuvyonga kumbe NELLY ntaribi inde wena je nta muntu umwe dufite n'ingo wena NELLY ntaribi nta muntu umwe dufite n'ibibazo kiretse afise ibibazo nanje. NELLY gusara keneye abantu bamusengera. Wewe suko n'abantu. Abo Natacha Natacha la boss. Yari umukire yakoze na concert y'amateka. Yarakoze concert y'amateka ari totomo. Kabisa toto uyu. Natsinda mwita Magore Magabo. Natacha mwita Magore Magabo. Arabakobwa. Bakurana. Gize fyo akagukubita. Donc kumugabo yakutikura. Ntabagore urabona bakubita. Ugiye kumwita akakudida. Usanga ari bamuntu tamubwira ngo hari ibikorwa bikora abagabo canka. Nakwambia urumva hari abakobwa bigana. Ugi umushiri burofu ukagenda akabwira ibintu bidakanze. Wabona bazi ko abahungu baca yambura umupira. Uyaca baza kwanza kifunga neza gutya. Akazipanga. Mani waragiye dukisanga mu kirere. Abo sando ba Natacha. Kabisa. Ni juste bivanye hari umuntu akora ibintu. Kenshi byaba byitirwa abagabo. Sinzi kurigera wumva umuntu akubwira ati ngo cyajya mu n'umugabo. None Natacha yakoze ibintu byaba byitirirwa abagabo tuvuga ngo nawe nacaba umugabo. Voilà. Acaba hose mu bikorwa yuko Yes my people, amaro y'Imana abane namwe abakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I like to support everybody. If you love me, if you don't along for that, afa tuganyira guerre extérieur, vous devez gagner celle de l'intérieur. Tuganye ivyacu, then ivyo hanze tuzobiganya
mu nyuma ni Mr Recorder mugambwa Star TV turi kumwe n'umwe mu influencer dufise mu gihugu cy'u Burundi umwe mu bavyonzi dufise abavyonzi ariko bavyonga neza by the way reka ndamushimire cyane kuyindikira mugambwa Star TV dushiye guhura Natacha ariko ndamusanze mu rugo abantu ha fresh abantu hameze neza ari very smart afise intebe nziza intebe yarafise mu busore sinzingira zitwaye mu buyenzi n'ahantu hameze neza very smart kabisa nakunze ukuntu hameze mu rugo asanze atuyemo iyo abantu tukira abajene twatwibaza ati mbega umuntu ni yabo mu papa akazana umuntu mu rugo bakaba babiri canke batatu bizogenda gute ko twavyibaza siko twabibonye by the way respect kuri Simbizi wa Semavumba asante sana mweze neza ariko jemeze bon n'umusuguma wambaye ibaki eba umuntu rutoki gwara warapinze kabisa irazana n'amabavu man amabavu yabaye menshi amakuru yimisha ariko je ni fresh sana warampevye oya sinoguheba wowe kuri mu Real Madrid yo tugiye kurwana n'abashaka oya mugabo je fana Bumamuru Bumamuru mu Cibitoke niyo fana ari mama wavuka papa papa mama vuka Ingozi kugasaka ka Narunyonga mugabo je mfana Bumamuru yo mu Cibitoke kandi naratumye ko ni jezi ya mugabo badukorera ama jezi ya bien harandi Bazi kintu kimwe n'abamamagarira by the way ndi Simbizi wa Semavumba ko bakunzi ba Star TV kubatanzi je niko nitwa kuko hari gihe nshobora kuvuga ibintu ati nico cyaduka je nitwa Simbizi wa Semavumba umuntu ashobora kumva ivyo ngomba mvugire ngaha aracagenda ku platform yanje araza gusanga ndafise abanywanyi batari bake following abyumva gadeshi following bure batahura agaciro k'ijambo ngomba I mean iyo turiko turavuga ati dukunda ivyacu urabona imiziki ava twakora hari imiziki atakarite yagira urabona kabisa niyo mpamvu n'umunsi barakora umuziki ugasanga bakoze umuziki ufise quality kuva ye n'umudundo kandi ugatanga yego umeze neza umuziki uryohoye sivyo vuga rero nibi babwira ngo dukunda ivyacu sivyo ego tuhe dukunda ivyacu mugabo bifise quality urabona kano kajezi nambaye nakajezi keza gafise quality ngaye noje umbwira ngo ncinza ngenda nze kwambara ibintu zenya ibifyorogoto kandi ngakona gusenga ugatwara akano gusenga yene ugatwara no kuja koresha inkumi kabisa kera tukiresha twagera twambaye utu mugabo ushobora baracumbwira rero ari jezi banyetse ngo ya Bumamuru man oya wajivuga ati nubwo fana Bumamuru fanya commande ya bien gira commande nziza hamwe yo jezi ufumo yizemba ko tugo bafana tugura ikintu cyiza ngapana ngo motifu kwera ngo ari iby'iwacu no babya jezi ngeze tubona umubiri nyene bashobora gukomanda iyi nyene gukomandi hama bakakwandikira ko n'utuntu tune asamanu ze sama serigraphy namba n'amakibagira ibi kamane bisibiko warasanga aha nyena arapeti ngafisa amakampura aggressive kandi bafise ama machine meza twagura dupanze neza tumeze neza hama tukagura jezi ngapana utufata ikintu cyose kizigwa kuri 5000 bazanga umupira waguze binga byose hamwe 5000 amushimira ngo jezi ndayigure 35000 wabo ikintu nabonye federation menga nigira commande y'amajezi oya simvuga zijya bajya bambara zijya zibari oji ari ubundi bwo bafana zijya jezi abakinyi bambara ni original zo zirabe neza abafana nizo usanga ari fake abafana usanga ibintu birenduka ndaki bakeneye rero ko tugura ijezi zabye nibazikore neza bagire bazikorere jezi zimeze neza amatuzi yose ubu yarabamesha ntubona ko arabamesha basigaye bakora impuzu bagira amakomande za Chine zande bakoreta ijezi y'u Burundi ifise quality na jezi zishiye niyo baja mu nyungu canka afata ijya mu kibuga imwe irungi kandi ati dukorera ijezi z'abazi bagira uko bagira ama store abanyishi bitoki turahari dufana Bumamuru kugura ijezi mugabo je nta muswere w'ijezi nogura nayigera y'umukinyi bari y'umukinyi nyene urumva kiretse bagize ama example ya ofete babisaba baca bagira ama example mushobora kuba fana nk'umukinya kena muri Bumamuru mugabo gasanga nta jezi ziwe ziri ku isoko naki bafana banakora orana nko muri Tanzania buna majezi ya Yanga za Simba z'abafana urazisanga no ngaha mu isoko zira kwa Saido muri magaze yiwe ziri kandi original uramaze ko rya jezi ifise na je naguriye kwa original
Sio kimwe rero n'izindi ziraho ngo nukora ngo ari ziwacu nabwa quality niyo dushaka. Yes, inyuma y'igihe nubwo kitari gito Simbizi wasema mu makozi ubukwe yakoze mariage kandi yabikoze mu mategeko guys, dote, etat civil, mariage, ibintu bitatu. Predote, dote, etat civil na mariage. Inyuma ya mariage barakora karankonte sigura ko inoti yari ihari baraginyama. Badereka mvuga uburyo nagusanze umeze wavyibushe kenshi bakunze kuvuga ngo umuntu gakoze mariage nene umubiri nguradoha mu kirundi ciza bacavuga ngo wadosha babivana ko burya nasanze urugo n'ubusore biratandukanye bro. Bazi kumgambe ko twashobora nko guciringa hamwe tugapoesha saa 5 saa 6 nkatabukeye mewe niba bihari utahakiri kare. Bana nkajya navuye muri dote ya Patrick twatashe namba ari saa 8 z'ijoro naye nsanga umugore yavyimvira usura rugomba gutuka ya jone iyo yari yabaye ruje ikaba gukumbuye nyene ubaza ko umufasha wawe kenshi akazi nako dukora defa dutaha ijoro man. None nk'ubu kare nuko ari ubuzi bumwe nagenda heba nagikora nayandi yaba nkigikora nk'ibyo nawe arankara kera kare nashaka no kuronka nk'ibiraka bishobora kumara nk'ukwezi kose ntari n'ibujumbo. Uretse kirako kironse naco gukora ayo madiri yantwara muri ayo masitwe nayo nyirimo ako twakubonye mu gihugu ca Tanzania mujanye na yaga muri Tanzania numva naho naringiye njanye yo n'umwuga wanje mushasha wo influence. Hari ubundi buzi naho arankora bw'amaboko bwashobora gufata nkamara nka toute une semaine bona sakaje n'umugore twahuriye yere ndi muri ubwo buzi nyene navyo so cavuga ati nahinduye umwuga muga n'undi mwuga nawo numva nawo utanguye kumereza ibiraka bituma des fois bisigura ko muri we gukora mariage hari ibintu byinshi wahevye kandi bikwinjiriza ego hari amadiru ubukora hari biba bikubesheje mugabo ubona ati ibi hamwe no bandaya ni bumwana n'umwanya bombo irashobora gucika babisaba ucuja mu yandi madiri saba uje ku next ubundi tubure buzima bwose bugira ingazi. Tuvuga tere gukora mariage ni nko kwikorera umuzigo ubishakora kubara umuzigo n'umuzigo nyene uba wikoreye nyene kuko wabaye umuzigo cyane oya apana ngo wabaye umuzigo n'umuzigo uba wiremetse mane none honyene okay wamwemera yuko ubuzima ubaye mwari umuzigo cyane kubera wala ndabo ubuzima bwonyene ubamo umuzigo kubera utegeza gupambana yuko uri razi wipambanira we ku ruhande rwawe nk'igitoro ngene ufungure ngene ubihinze ngene ngiki so yibaza rero ucushiramwa igenge mudamu je Simbizi gang nk'ubwa mbere nari niposhe ndi totomo amenye inda yanje gusa ngo winywera icupa wabuhejeje Ales ubu mfise rezo ndende y'abantu ntegerezwa kuhakikisha yuko bafunguye every day. Na comprendre ndugu yangu kabisa. Nasikia maisha ni magumu. Si maisha magumu ni magumu yana uko siera meni maisha magumu anakugana magumu ari wahisemo yuko ubwo buzima bukubera magumu. Egase imizigo yose maze kumenya ati uno muzigo babyo cumenya ari ngene uwo muzigo uterura muga uguma ari iki umuzigo ari umuzigo ibintu biterura actros ukeneye kuvyiremeka ku mutwe wawe buri muntu wese amenya ati uyu muzigo ngomba niremeke ufise ubwahe buryo bwo kuwikorera nakindi bro ubundi bakunze kuvuga mbiza bro ukazogenda kwitenga umuzigo udashobora urakumena bro kanda kubwiza ukuri man Lona ku munsi wa mariage niho waruzi none arinze mwari benshi cyane twarariye muto kamera nyinshi zatari ugazi ya kamera zihera n'ujya munsi nyene tuba twinjiye mu cyo bita mwibanga ry'urugo bavuga ry'abagabo ry'urugo hari mwibanga rero n'ucumenya ati none ya makamera yose turazi nk'ama kare burya ngaha ingo zifise amabanga menshi niyo mpamvu urumva hari abahitamwe bagaca babona n'abandi nk'abatwebwe twiha amahoro ubundi tuvuga ko wavyibushe kubera iki kindi icomora amabati ndicomora amapiri umugani wa Rorero comora amapiri je nikomeze je mbonye buri gihe mbonye ibibazo bigomba kwa je mbonye ibibazo bije atanyishu yabyo mfise ndayibisabe kabandanye
kabisa. Ubundi umuntu ngo yakoze ngo yikorera ndavuga dufate n'abajya bakarani iki abantu basanzwe baterura imizigo kenshi usanga bizindagira akaba bagufi kwera imizigo yabaye myinshi aho ni mu gihe wikorera amabido iki n'iki none ko uwo muzigo wawe urimwo novuga ko ufise ujya hajya uterwa mugufi muri ivyahe muri rusange barako cyane nteramperuko sibo ega shufisi atarara umukazi aba mugufi uvuga bugu hari undi nawe umuzigo ukubita hamo ugaca uvyimbi ugaca ushaka kumenera hariya hakujya kubido y'inzoga rero birangiye ipka yes urubanza rurangiye rwa rubanza rumeze neza cyane ndetse rwana twaye n'inoti nyinshi cyane twabonyemwo abubaho abakomeye bakasto sindimwo Natacha ngendabanka n'abandi benshi cyane ba DJ Daddy bari benshi cyane naje utabodeshye bamununga niho bari rwa rubanza nuvuga yuko rwari ruryoshe rwari rumeze neza cyane ndetse na live niho yari iri imeze neza cyane byari biryoshe ariko nyuma y'urubanza baravuze ko gushana n'umunsi ngo amahera muvayo ngo y'ikibanza bayari yo ya niko tuguma tuvyumva bisiriki sindayari hagute kandi gasha aho amahera mutari ndavuga ni kumenga yararishe amahera urubanza rwaheze ntariha yarayivyuma naho ntari yasigaye ni million hari bwari mbwa na mugabo no masezerano byavuga yuko ndayariha ko ikibanza cyo dabo ikibanza nakoreye mu rubanza muvayo yakinterere cha papa wacu kibanza kabisa kuri Club Jardina ni metre muvayo Jean grand metre muvayo Jean kabisa ama novuga yuko nta deni na rimwe nigeze njamwe kubera wa decor yara amafaranga yagize yatanzwe imbere kuko yuko hari ibintu byinshi yagize ntuzenya ni bari niwe yakonekitinze n'umudada yakoze decor kandi yakoze decor nziza cyane yaramuvunye urakoze decor urazi ko yatangiye kubaka decor mariage basanze Reka nagenda gukora ibiganiro yaragenda sanga ninga n'urubanza rwaraheze n'ibiki sanga baramaze gushiraho ibi tante decor utazi mariage yakuwa bado utazi nibizo utazi hazo na mariage yani nanzi kwazo mariage mugana uruzi mariage yani bari byo wawe decor biramu umva n'ibyo ibintu byose vraiment for real abantu baranyeretse yuko arabava yuko ari inshuti nshimiye na metre muvayo cyane yaramfashije cyane yego yaramfashije n'ijya sonorisation burya nukuri yarakoze ibintu bihambaye cyane ijya sound iboneke man ya sound yarizimbye gose ndavye amahera bayimpaye ko yari nk'ama frais gusa yo kumenya gusa abakozi gusa nandi biya bintu byari expensive sana kabisa ngabo byanyeretse ko mfite bro hari ubutunzi tugira utamenya abagenzi man wowe baskudan yego mazo guhenda ngafisa amahera oye uramurika bro nejo no jundi ukazobona utunze abantu ufise umuntu ushobora kugwa kagutora ukuboko akakudoza ubwo nibwo butunzi bwo gusumba n'amafaranga ko uwo muntu nta gaciro kiwa bafise k'amafaranga rero namwe bwimwa twarabanye reka mfate basi nk'agaciro kiwa wenyine wewe wenyine twabanye turaba natumye kanzu hanze muri Arabia kubw'urubanza yarambye ati nujya mu Islamu mu Islamu yinjiye mu rushengero batumye ko ikanzu muri Arabia ibitoro naguma ku moto muri security turaba rero tufata menya yuko ujya munsi wahevye ibintu byose wari uko rujyamo uranzi yuko hari umuntu hari abantu ngo nakumbishije igiceri cyo ubutunzi nyabwo bwo gutunga abantu ko ibi by'amafaranga ari ibintu byaje mu nyuma kera umuntu yagirwa n'abantu bafise abagenzi mana hari umuntu ushobora guha ubutumire nta kwitabira urubanza cyabaze umuntu aheba ivyiwe byose akaza mu ngo rubanza akaza turaba ibitoro byakoze ujya munsi nkaje nka ozi
nawe yarayiziwe nta kandi kazi yakoze uwo munsi yarebeye ivyo kabisa uravyumva ngiro muri magic kwa voilà uravyumva so bijya hari abantu ngeri facture ndende nk'umuntu ushaka kumbwira ati nshaka uze kungirira vlog kuri mariage yanjye ari nko mu diaspora aje je nazyo kuri byo mu diaspora tabesh so kubwira ati barankene mariage yanjye yose nze muyipublie kuri kabisa buri muntu wese ayibone kuri Star TV akubwira ati cyo kuganda ugire mariage yawe kuri Star TV ni noti nganuko kandi se no musaya munsi $500 ashiteza kuzimusha $500 okay cyangwa rero je ujya munsi uhaba media twagendana hano hose twari Nelly Magic Silent na Star TV yeah urabyumvaga bro bisigura yuko n'urukundo ni mbe urazi yuko apari ivyo n'intirano y'ivyungu kabisa Jeozi yambwiye ati genda kuri Ozi boutique Silent boutique ndayigambe bro sasa Ozi je nani zo zingura hajya kumurankana murakora n'ikiganiro okay na Natacha sibyo bari murankana na Natacha uramutashe Natacha na boss yari mukire yarakoze na concert y'amateka yarakoze concert y'amateka ari Totomo kabisa Toto uyu Natacha yenda mwita Magore Magabo Natacha mwita Magore Magabo arabakobwa kwakurana bize fyo akagukubita donc kumugabo yagutikura nta bagore urabona bakubita ugiye kumwita akakudida usanga ari wa muntu utamubwira ngo hari ibikorwa bikora abagabo cyangwa nakwambia rumva hari abakobwa bigana ugi umushiri burofu ukagenda akambwira ibintu bidapanze wabona bazi ko abahungu baca yambura umupira uyaca baza kwanda kifunga neza gutyo akazipanga mani waragaje duka isanga mu kirere abo sando banatasha kabisa ni juste bivanye hari umuntu akora ibintu kenshi byaba byitirwa abagabo sinzi kurigera wumva umuntu akubwira ati ngo ujya mu n'umugabo none Natacha yakoze ibintu byaba byitirirwa abagabo tuvuga gute nawe nacaba umugabo voilà acaba hose mu bikorwa bisigura yuko ikintu yakoze ata ama sponsor ataki nze baba ariko twibukanye ko inyuma y'irya show abayindi show kubita swata haboneka nk'abantu batanu voilà we nabwiye ampese ahantu nkaje ibyo bica biza ku bandi baririmbyi bahendwa n'amana ego si guhendwa washaka kuba ufise ibiharuro bikwereka neza kuri social media yuko ukazi uhiye abantu nyene babagize rero ivyo rero mu kubikora ukeneye kwipima utuja mu kibanza nkakijya kuri tele ukaja nkajya kuri Sociedinire Sociedinire kibanza kiri hagati na hagati gisagara cyawe kandi banavuze ati Sociedinire kenshi abereye amasho arahomba subiye ngo arahomba biba bivanye n'ingene hari n'umuririmbyi wosanga Sociedinire atari cyo kibanza yagenewe atari cyo kiwi bivanye n'indirimbo asohora apana bane n'indirimbo nzo asohora bivanye n'urugezo dufatira akawe nakiginge gutegurira King Sama Comedy kuri Mercedes Office ukubera nza abantu biwe yuko bashobora gushika kuri Mercedes Office nuko King Sama Comedy aje kuyitegurira nko kuri Nova Vista mu Kinama nta muntu umwe yoro bamvaga bro nukumenya ati hehe ndinde ibyo cyenda bikorere urabyumva Natacha kuvuga uti ibyo ndabishyize kuri Sociedinire urabyumva cubura bati igitaramo dabo gikorerwa kuri Sociedinire ni igitaramo kiba gisaba umwanya ukwiye wa promotion yacu kabisa umwanya ukwiye kabisa si vya bintu byo kuvuga ati ngo uriya dukije ngo mundu wemwe ngo ndakoze shono kwanza ubu nta na concert kobwa mu munsi umwe ntibibaho memera King Sama Comedy ni concert iba rimwe mu mwaka ni igitaramo kiba rimwe mu mwaka ni igikoba kiba rimwe mu mwaka bisigura yuko King aheza King Sama Comedy atangiye gutegura indi King Sama Comedy ariho umwanya ukwiye none ikintu nawe ntushobora gutegura ikintu mu kiringo cy'umwaka wose ariko yategura ikintu kimwe wama ngo utere swata rero ni birero n'abaririmbyi iyo uvuga uti nakoze indirimbo cyara abaririmbyi no kuri Imana je bambabaza sana ndashaka kuraba nk'umuririmbyi dufate nka Linoji
Kana nk'umuririmbyi arafise hit kuva mu 2022 afise indirimbo ziri hit afise ama hit urabyumva 2022 ni 2023 afise indirimbo kuva mu 2023 même 2023 yeah afisa ariko arakora ama hit gusa sivyo ariko arakora indirimbo zimeze neza ushobora kuja mu bantu kazumva ushobora uyisanga ahantu ukayumva ukayinjoyinga uranye niko ari indirimbo zimuconnectinga na public kuko buri ushobora gupostinga ikintu fan base muri turayizi isaha imwe bamaze kurabwa n'abantu ibihumbi bari barakuraba kabisa mu munsi umwe ugasanga abantu ibihumbi icana bisi ibintu bisanzwe bro abantu bisanzwe cyane muziko mu Burundi ibihe byo kuborezwa nabo bantu ubonera ibiharuro gusa kuri ari virtuel ibintu bitari palpable bisaba rero yuko n'abaririmbyi bacu baze baripima muri aba bantu mbona ego ndavye ama statistique yanje ndabona neza yuko ndafise abantu ibihumbi 50 ba following sherugiye aho nyene telefone yazimye ni yazimye abona amuna wahe agemo code zanza kureba yes aho vuze rinoji kana kanje gako so tunagira ko namoni ya fera afite imiziki myinshi tugigire mu bisanzwe reka ndakoresha code umwana wawe se kumumenyereza telefone kandi bavuga ko ari bibi wayibonye kushavu zanza kure muce kintu urumva roga bro nuvuga yuko abaririmbyi bacu namba ubona ibiharuro kabibona ati ndafise abantu 50 bari Bujumbura abanaba ifo gutegura ikintu ubona ati ne muri abanabo ni bangahe bo planning bakaza kundaba muri show yanje nateguye ababona nateguye nkababona nanje bamwe mbona bashigikira mukora imiziki yawe cyane nakunze D1 mununga yize mu kinama uruziba ku bitino arestara kwagusa ni muze abantu baraza baruzura urabyumva uzibacha dukoreshamwe ivyunguka mu ruzibacha bakoreshamwe ivyunguka urabyumva nuko rero mu musanzwe ibintu nabige iyo umaze kwimenya kamenya uti jendi naka abo maze gushaka D1 turaba imyaka maze bari kwaramwembetse samu vuga ati reka nipime ndabe ni bya bindi nakubwiye yuko ashaka gutumira umuntu no kwagusa gutumira umuntu mu rubanza ntiyitabe kandi ari ku buntu D1 yaragiye mu kinama aripima araraba ati none nabwiye ati ni muzi baraje mu nyuma arabatwara mu ruziba baraje kandi simple ari bitanu umuti bavyo poro mu ruziba baragira iki baruzuza baraje nuko rero nka D1 yaramaze kwitahura umwe no kwivira mu ruziba basari yagaruka nko mu kinama kuri Nueva Vista twateguye nka fresh ngano ko bajya bifitiye stage nayo yokora show kwinjira kwa gusa mu kinama mbwa yaronde ama sponsor akwiye kubera arafise ibiharuro biboneka yuko ari nk'umuntu akeneye gukora business ziwe nubwo bamwereka ati mu kinama byagenze arafise ko barashaka kumubwira ati barasaba D1 katugoreza miliyoni 30 cyangwa miliyoni 40 hama tukoreshe show kwa gusa mu kinama urabyumva kumva arifitiye sound arifitiye stage umva ko biroshe kumubookinga na stage uravyumva iyo ni business bro cyane rero urumva abarimvye rero benshi nibaze bariyumvira cyane ko ubu nibiyumvire ko business baramaze kutwemeza kuri social media uravyumva ko birabaje ko n'umurimvye kazi nka Moni ya Fleur afise ibiharuro bimeze neza mugabo kuri podium twatubona twa Vania Ice batanangaya n'ibiharuro na Mokenzi Mokenzi ariko muri cyo gihe Mokenzi kuri podium aririmbiya hendirimbo chaka afise indirimbo nyinshi ari kumwe na Alvin aririmba shaka iririmbe twumva shaka bigarukiraho rero ni umuririmbyikazi w'iwacu
mugabo kandi atanga vibe aratanga na vibe turakeneye tubone rero nabandi baririmbyi kazi bafise ibiharuro nabone tubona nka Moni ya Fred nawe gamaze kuja muri Miri Gang yamaze kuza muri uyu nama views oya ijya ama views nzuko iyo bakoje wise Miri Gang bacha bita muri Miri Gang havyo sawa yaramaze kuza miliyoni nawe uwo miliyoni rero yaronse amaze kuraba nikuremo ubwo afuma bara nka D1 aduhe vibe ya gusa turabe abantu bavire bamwemene ya Moni ya Fred ariko birababaje kubona kuva asore imizika tasho byo fuma na rinoje uko Moni ya Fred kuva atangura kuririmba nta show nimwe turamubonamo ariko rinoje tashaka kumubona mu Kayanza Ngozi ari ahantu yagiye baramuhamagara kuri stage abandi bakabita ku management zabo kuko akazi simaka baguhamagara urashobora kudepoza ahantu kana kati oya nubuzi jewe rero aho mpagarara ntuzorindire ubuzi baguhamagara kubera ukazorindira baguhamagara abahamagarana bafise babo bahamagara ahubwo nka D1 umere nka Natacha witegurira ibyo wawe Natacha niwe yavuze ati ntubona yuko byari kuba biryoshe nko muri King Sama Comedy iyo dramatic ijya share kuba ari wiwe akitegurira utumye yategura kabisa Babyo dramatic bamutumiye kuri King Sama Comedy aduha kuri podium n'abantu byasaba yuko concert iba ari gwiwe uburyo bamutegurira stage isa n'ivyo abayategura ajya mahera akaca uravyumvaga bro bisigura yuko yaduze kuri podium bafise abaririmbye abadanseri barenga 20 aduze kuri podium bafise abamiziki yo karamuvugiriza aduze kuri podium afise ama machine yo gushona aduze kuri podium afise amakareso n'ibiki byose n'amanuze bige n'ibintu bisanzwe bige ni performance ugira iyo concert ari wawe wateguye bwite rero novuga rero yuko abaririmbyi baze barasonja mu gutegura ibyawe ntibarindire ngo dunda ngo ja FM ngo yateguye mu kintu ngo hama inze kwempoza cyenduka kuri podium nka Bface nabwo ruratoguye rumwe masumako amasupa guca rumata no ukeneye kugira bijya nka Bface yaramaze kwitora ubwenge yigira ku mutwenzi amahuzu fresh kumuja ku mutwenzi basi hamura ushaka uzane n'igitanga ariko Bface bro muri no minsi ari mu bantu bakazi amashow yo barenze yego sindavyanse mugabo nturindire yuko ngo dunda na Buja FM iza gutegurira show ahantu hanini bahamagara muri nk'abantu hama ucugomba kuza aho bugize ububaye hypocrite rero ukeneye ibintu mwene ivyo nubleming umuntu ngo ntiyaguhaye show mugiye nawe ufise ibiharuro byuko gutegurira show wawe fuma yifatanya na management baza ko harimo gutinya benshi baratinya ni na dépense wera reka ni dépense nini vya nyene tuzavugana na management ya D1 groupe bakoresheje haki ko twumwe na 5 electronic uyikota tagitorokiri nk'ayindi mwe ntabonye groupe yake rakora kuri mariage yaje cyaki groupe kinyi kibona cyari ari kimwe kitanahinda nabo bacakiriza ngaho ntumene gibokira bya bindi bashira mu kuzimu Emilio Senks iyo ni groupe yonyene kabisa uravyumva bro nurashaka kugotesha stage yose byose n'amatara n'ibishobora gutwara musi byagutwaye amahera make ni miliyoni aho rona ga stage gasanzwe ugiye mu katagira ngo ugire ngo ngubakete cyane muri kuri bakamate cyane gasanzwe giye gushiramo rero bigerero ngo n'ama screen n'ama ecran n'ibiki cukoma iyo ni stage isanzwe iriko gusa amatara n'iki bishobora ku miliyoni urabyo bisigura yuko gutegura concert byose ushaka gutegura concert n'imiburi burafise miliyoni 50 miliyoni hajya abantu bariyumvira ati nka manager none izisenkana miliyoni none voilà nimpamvu rero inzira zo kwinjiza ama concert ni inzira nyinshi ego urashaka gutegura concert ukeneye kubona inguvu zawo zigarukira Natacha yaripimye ubariyitse Natacha ni edition ya mbere mu mwaka uzazotegura indi haga Natacha yaripimye ariyitse D1 yaripimye ubariyitse ndetse n'abatsanzwe batangira D1 nawe asigaye naye kwipima mu muji none agenda Bujumbura ikibanza cyangutse ubugisigaye gari Bujumbura kuri Susedini Bujumbura Susedini kiri hagati na hagati kuri bindi bibanza ari aza ari ngo batanye kandi arani nakure bujya hanyu ngari atari pore ntibaze ngo harunda huzuze
kwa Simbizi waravuze ko yuzi tuzi oya Simbizi ko abanyarwanda yaragerageje muga atazugerageje kuraba umuziki no musi turimo w'abarundi turafise ba Melanin turafise ba DJ Fernando turafise ba Rinoji D1 ba Monia Frere bariko barakora cyane kuri no munsi bise bari nimvye benshi bandavuga na Biman Boy bose gerageje kuraba umuziki wacu uno musi hari abantu bariko baravuga ati kumbura abarundi twatiko turahumuka niturindire ngo bugurura imbibe b'abantu basubire kudutera ahubwo dukorane n'abarundi muri rusanga umuziki wacu ugende kunyene tubandanye gukorana n'abarundi muri rusanga nko biko biragenda we niko ubibona canke hari ikibuze mu gihe hugawe imbibe cyo ruvuga yuko umuziki wacu wamye uri uko nyene gusa abarundi hari byitahure bamenye ikirezi bambaye ko cera ubu rero kugira babimenye ko ikirezi bambaye cera byadusavye izindi nguvu nyinshi byadusavye kubi Rabazi ko n'umuntu umwumvisha ikintu ku nguvu. Bakamuhata. Kwabaye kuhata. Rero ukuhata twabagiriye byarabaye byarakunze. Urumva ni ubona ava miziki barinoji barasohora imiziki nkuko bayisohora abandi mugabo ageze bwira nk'opportunity kuduga kuri stage bigaba yuko wateguye show abanza kuzana nk'umuririmbyi avuye muri Tanzania cyavuye mu Rwanda bagaca bamushiramo aho no musi umuririmbyi akoze hit ni ibituruko turaja ngo kujyo yoshobora kwitegurira show yenyine bara nko nkamukomboza amazi mise karakora fata imisaraba tuwa ariko ayijyaza umusaruro kera Karabasasi yaraja muri studio yasohora indirimbo agashakora concert ya nyuma yakoze to Karabaye concert 2019 kwa Makasi kandi umuntu arasubira kwitegura ariko no munsi ariko aravuga ati ngo dutegure concert ya Jove bien nivyo rero twari imyaka yari maze undi umuyaga wategura ibiteramo mugabo abantu batakwera byategurwa nabi yari Bantu Boy too babitegura nabi kubera baranigwija cyane itangazamakuru ugasanga byanahonze no mutangazamakuru nigyo rifise power burya ega gutegura igiteramo si ya media si ya press conference bagira press conference urakorwa kwitwa communication niyo ibihambaye abantu bamenyesha ati igiteramo sinzi ko ibwingere tugeze gukora communication igiteramo cya DBN igiteramo bakibura buje nk'inshuro nka 10 mugabo twaguma dukomunika twerekana igiteramo kizobera kabisa na cyane yes ari goya namba ari kuri jardin public cyari kuri jardin efinya kabiga biranga umunota wa nyuma baca baronka kuri message office na cyane ko cyari igiteramo kimeze neza cyane kandi yaburo byaburabuzwa n'abanyarwanda nyene batari baki bagenzi biwe bagengeye kwa Bruce Melody niryo ryabuzirabuze nabimenye mu nyuma burya nagiye gusanga ari abandi bamesha nabone bari mu kazi kabo mugabo ubu natwe turabamesha tuzoburabuzanya urazi yuko mu Rwanda utoshobora gukora show nka ziga nga guronke vibe aba promoter yakoze show yo kuri amahera nko kuri stade nkajya fate akaza nk'abantu ibihumbi bingahe habiwagi biragoye bajya bahengera ya Brarigwa niko yitwa bahengera Primus tegura ibintu kwinjira ariko hagusa no bakora ibiteramo cyane MTN ngo barapiga show isugira nga abo turakaze biragoye ko wafa mugiye suse dunire ngo urumujya mu Rwanda n'amashow ya danje bakora ahubwo sema bakufita barabizi neza ko mu Burundi hariyo vibe kandi abantu baraja muri show bagatanga niyo mpamvu rero twaje tugira iki tubahindurire none baje abantu bahamagara muri wewe urumva neza ko bamaze kumedita ko bagani fresh bagana bafanya biashara egaye enda go example urana nk'ubu nka support yako bayugaye bashahugara n'izindi urabyo je nkumaze iminsi mbati ko impamvu bayugaye bavuze yuko atavyamwe biba birimo sawa mwizo indira gato ngo ngiye kuraba rero idini izi kamani mahozagara kamani urarondera icamwa kirimo rabu hozagara ariko menga ni ibintu byinuze birisanzwe bari mikwi mugabo hari igihe ugiye gutohoza neza usanga ari mihwi mugabo usanga ari produit imeze mu bitoki mugabo izukunze ari amapudre man marake nini ni ebo kwa ebo urabyumva baragongana makiki
ku nyungu zabo. Baza usanga umuntu wahozagara yeye anasema yabonye ndi confiance Saporo anataka kunuia dili. Ashani pambana ila Saporo ape mu nzira kabisa. Basikia hozagara anafanya bakeko kutere. Baragongana gasa hivyo kwa hivyo. Kama ni suka. Asuka ina acha rai. Sio kwa karibu maplastike stoke ifozi je mwicupa nivyo ari abandi muri na ngona maplastike kugira umva ni jeu d'intérêt umva kira gihe cy'iwacu harageze yuko umuziki w'abanyarwanda baze no kugonganira ku butaka bw'u Burundi bakanafungwa baragonganiana hapa Bruce Melody yaze ngaho de bene bagacha bacha nkano hari cyapa cha Bruce Melody ngo maniki kaza bafotora bamanitse bujumba marake bari bamaze gufata entertainment yo mu Burundi bahaje bari bamaze kuyifata ariko ikibazo cyari mu bamenyesha makuru bacu abamenyesha makuru gushika kuno munsi abarinje mu Rwanda basoye imiziki acaza kagufata video bariko rakora challenge akacarungika ngwe bana ngo niko napiga deal ku Burundi kuma stage bakaguma bayavuza turaza bamenyesha makuru amwe ku mara ndabizi no si bansumirinde ibi binakuwa gatera sidi biri mwari moya anambie kama nyimbo hapa inavuma hapa indirimbo zo mu Rwanda ubu twarazikashije ngabashaka indirimbo makuru mu Rwanda nayi hari pe ne mpamvu rero nije bisaba rero dukore ico bita inyungu ivyunguka hama tugongane kwezi ko turagongana no tugenda turakura kabisa ya tomate nk'ubu namba jewe nakoze show Vate bara nk'ubu nka DJ Fernando yakora show kuri Meva Vista nta byasabe ko nka Melanin boy na wene acaza kuyipimira ajyanye nawe karabati mbega jena n'uwo twabanye n'indakazi kandi abapeti bakadugira kuri iyi system napiga show hapa napiga show muziki w'Uburundi zo burokotse je bona nagombye kubikora kubipima kwa nani Bface na Dramatic birava Janas ariko ni mugihe hari kibazo bamwe ngo inyuma yuko aba izi show ziko ziraba urazi ko haba ikibazo gatyaje Fernando ndetse na Gusto bapfa uriya mukobwa bafa buryohe bamwita buryohe bamwita buryohe numwe rungana guca buryohe niko bamwita muri Love Music lisharole bamwita buryohe numva yabaryohereza bose oya yitwa Gusuko ni Gusto yari mwisi bishugura ko yamuryohereza Gusto no yamwise buryohe bana brongiye kwa buryohe maga ka Fernando naye akasema ibana nabi acha na mimi nipime kwanza afu akapima ndio kikakuwa kiasho nani afika na umo cyaja mu bitaro none kandi bavuze ngo yahawe ubishano cyane ishano ni iryo nyene we nega avuga bro tudahendanye we nk'ubu uri umuji wanje ubwo mutagata urumuji cyanda ubwiye ate bana mwamikazi kumwe mama ngashana numva ngo wamubezeko akore si aho shavura byo no gwara ntibyo kwitwishana nishano ibyo mbere ni bintu tora kwa muganga bakabura n'ibyo ari byo ibyo nishano bagapima bose agwaye iki d'abord kwanza nta nakimwe muri buvuge kumbe buryohe kuko urumva d'abord bimenya hagati yaje na hagere Risharoni adashameni banga avuga ati burya rero byagenze abantu bari kwibaza ngo umva ngo Gustavo gwayisha bamuhayisha bro mwatanse ujya mukobwa Rishere nawe urazi aratamba bijyanda yambaye Melanin wawe no muri video Melanin po ndakubaza wewe ndabara kugidemo demo bamubarazi barayikujyanye n'usamanye ndabara kugidemo kagwara bagiye bayintwaye kenshi bayintwara ntari serie nanje mugaye ndi serie je nawe wayamvuze na demo none ntibirigera kugidemo nyene bakayikujya ngene ukagwara ubundi aramujya nkabimenya ko yamuriye gusa nkashaka wayamvuze bakayikujya ngene demo yawe ni mitambo je ni mitambo mimi birabo nakuna navyo ndakwifurije pe hajya Gusto barapima kwa muganga bakabura ivyagwaye akakuvugisha kuri ati jewe Fernando yambegeye ku bugari point na psikologe ngaho bacha bakora hari izindi ngwara tugenda kwa muganga bajya bavura amaefe kuko iyo ugize umuntu yakugambaniye urabura amahoro wowe urabura umuntu namaze kumubona tukwama twababuze umuntu ukunda n'umu ex wawe akitaba Imana mwari mukunda apana umu ex
umuntu ukunda muri famille wakunda ngene cyane gose yarabuze oncle nakunda cyane wiyumvise gutumerewe kujya muzi ahubwo umenga wazimye umenga nturi kurakora voilà rero menya rero yuko rero nivyo byamubaye ko rero na gusto igahita nyene nubu ntayo wosigura hari abantu ubona umutima ukabona arataye ubwenge urabyo nivyo rero niko biza bigenda rero hagana nunze na gusto rero nivyo byamubaye urumva ntibiramuhera ku buri gihe avyibutse niyo mpamvu zo kumuturirimbo twiwe bateye agahinda niwe wamebuka genda agahinda uzobukimunda bazo babandoze ubukise ucyambara nivyo n'agahinda gusa niko bakarabasasi ari muri tuzo nari baza satubi zose numubabaro iminda gowe ibiyaje byamubaye niba mwabona bitagikunda nukuri bazo babameze mugihe Fernando yibereye muri bizu yibereye nimwabona jewe nakiyoza babona mwere kindi kintu ndakunda just aka challenge ka Gusto na Fernando gakunda ofete Gusto mingo n'umuntu yarenganijwe nyine ashaka kwa murenganura bituma ikigongwe ega hit yaguye nuze ya Gusto nikigongwe bazoba bamefye niba bapira ewe bizabana kwiveza era abantu uko utwara afoto kamwezi gisabo abadagi bamukubise byatari karapamba paka naturiye vimzana jiwaza we sasa niko napambania inchi ni ache hao pambara bendo yani ni muzee masago mwagira fatero semikirere sindagutuye iyo ari muri crise ya nuze ya Sharon SOS nto bamuvurira mu bitaro direct haja uriya mukobwa aramongo bakuru bafashe imafu buri gihe yibutse abo bafashe imafu bayishira pembeni buri gihe iyo yibutse buryohe uratinya umukobwa yatumye Fernando no bubimuranira gushikana umugore yakoye kandi Fernando ngo byaranse ko arongo none umukobwa ngo bakundana ngo araca bamubwiza ayo makuru twari arose ryari Natacha igeze turaca ku kibazo twakoranye ikigano na NELLY NAT ndamubwira ati NELLY ariko Simbizi yavuze ngo ashaka kurongore nibiki ugenda ngo ngana Simbizi ngo munuko acha tugira ngo ranuka mama wanje sasa Simbizi wenda nuka ntayuwa NELLY ariko NELLY NELLY ari bindi ngo amutuvyonga kumbe NELLY ntaribi inde wena je nta muntu umwe dufite n'ingora wena NELLY ntaribi nta muntu umwe dufite n'ibibazo kiretse afise ibibazo nanje NELLY gusa akeneye abantu bamusengera we suko n'abantu abo NELLY umunsi umwe nukuzo mutwara kwa Prophète Modeste nk'ako gukora mariage n'umukobwa wa Siyoni urumva umutwara kwa Prophète Modeste amusengera NELLY kumwe ngaraja gusenga urakora n'amasengesho NELLY sexy girl NELLY mani hari ibintu bavugira ngaha muri meke NELLY se wavuze ngo arimo kumurongora yase ngo kumurongora bwa mbere wavuze ngo ari kurongora ngozi nyuma uja kuri NELLY uvuga ati sasa utabaho abote ozi ni mujiganje aricyo mufana oya etozi nyene namufata mujiganje n'umujama wa bisanzwe aho ni mu gihe kera ariko urazi ko mutahuza bivanye n'umusista haje umusista wawe yabyaye ko yahereye ko tutakimubona kandi yari mu bantu bashusha social media abantu barahitamwe guhindura ubuzima yararongoweho ivyo unakija muri pota ntibaherutse kujya muri Champions ariko turamukumbuye ariko mezi yari umwana mwiza aryoshye ama social media kwe byari binatisa byataye ubu nabazaniye mwamikazi kuva bavuze ngo yari imodoka kama ni simu kama ni iki yapunguza akariro kuri social media nta na social media arashobora kuba amaze imyaka myinshi ata social media ariko arakoresha ariko amaze imyaka irenga biraza ko nka social media nko muri nka 2020
Namaso 2020 nama social media gawe. Okay. Mugenda tujya gusozera. Mumashaka Simbizi wasema vumba. Balance no muziki iri kwirasohoka. Twarahereye ku muziki wa DJ Fernando, bizu turaja ku muziki wa Roliro, turaja ku muziki wa DJ nani wa Melanin Boy, turaja kuri Monia Fred, turaja kuri Dinoji. Ino muziki uwo bugiri balance. Ubona gute ino muziki? Hariho n'imbobo yarisha road. Iriya mbogo imbogo ega Sharon yasohoye indirimbo yitwa imbogo. Uriya anye ntiyoza kubera urujyanye umuziki wiwe, nibaza ko urahari mugabo nshatse kuvuga abo bari hebo barahari he niba ari ngaho itaho muri abo bose umaze kwitegurira concert yiwe ni nje bitora guya ati balance imiziki bose buye barimvyi bose ndabagiranya yuko bose bangana uravyumva kese bajya bategura kuko ufise ukora indirimbo ntigera hegera nuko indirimbo ikaronka amavici canke ikibote ne bamoye the same ko nuzombwira yuko wowe ufise indirimbo ntabo nkeneye ivy'umukama nkeneye akazi de igama je ufise umuryango kandi ntande hantu nkura atari muri zo entertainment nyene asungana MB data ifitiye concert ka MB data aruzuza moto uje MB data n'umustar akomeye cyane baragerageje kumusubiza inyuma biranga ubu ifitiye show ikaruzi itari kimwe tw'icenda attention MB data n'umu big star cyane ubwo bagerageje kumusubiza inyuma biranga no kuvuga yuko abapeta ko arasohoye indirimbo ni byiza indirimbo ziguma yisohoka mugabo ariko bayisohora nkuko basanzwe basohora imyaka yose tukenera tuve rero muri uko gusohora rero tuje no mu buzima busanzwe izo ndirimbo basohora zibageza kuki nani yere banduga apara gusohora gusa pour gusohora twese bose tushaka kuja muri street basohora mugabo sohora indirimbo uzi yuko ejo indirimbo yawe izo gucanira imbabura kabisa yego je muri kano kanya Simbizi no gushimira na cyane ko uri umwe mu bantu novuga yuko bafashe impano z'igihugu na cyane mu guposta baguha ivyunguka bareka essentiel nuko ukorera abarundi yewe ndabakorera umuziki aho ugeze nibaza ko harimo uruhara rw'iwawe harimo uruhara rw'iwawe n'abandi benshi umufana ngarumva ko bwa mbere umufana yarataka yari yarimutse ubu rero ibisaba yuko umufana asubizwa ivyiwe ne na cyane turabingene twosubiza umuziki mu makartier populaire kabisa za Buyenzi za Bwiza za Kamenge ariko muri ico gihe harakenewe ko turonka umu artist Musaga dusubire kuronka abafana bo muri ayo makartier mona kuko nibo bitaba amashow Nashaka turonka aba artist bava muri ziteka abapeti bo kumusaga kera bahana gahunda n'abapeti mu Kanyosha baje kugwanira muri show kugwana bakubitana amangumi urabyumvaga bro mubwiza ko ari dufishe ba no mubwiza ko dufishe igengere Rwanda bo dufishe ba gajya abaririmbyi bo mubwiza ba Black Chick umva ifo ko dusubirano y'amagenge y'abapeti yo mu isite bavuga bati Roliro rafise conseil reka tugendeyo kwera arakademu ko kumusaga tuzaguhurirayo ivyo byamenye kuva kera ifo yuko umuntu agarukana izo vibe sivyo agarukana izo vibe ama barimvyi bacu ivyo bizobahereza agaciro cyane kabisa Simbizi rero mba no gushimira kwanza nkana kwifuriza nyene rugo rwa rubananye rutera imbere kandi wararongoye shaho abantu batangura kumbwira none ngo kwarongoye yaramuteye imbani byagenze gute si bimwe byamutima bimwe bavuga ngo yarongoye yamaze gukunda no kutavuga yuko yarongoye warongoye wateye imbani none gutera imbani umwana wa kabiri none gutera imbani hariyo n'umwana wa mbere ibiremereye n'ivyaha mugatasho birashoboka ugasanga baramuvuze ati wowe umutera inda ya kabiri akiri mu rugo gutware ku umuntu yatewe inda ni kujya bamutwara barashobora kukubwira biwa bakakubwira ati utegereza gutanga inkwano byose ubikore kubera ko umuntu urongoye bamugutegetse gutwara baramutegura n'agakarawo bashobora gushaka kubiryosha ati bano bagabo bangaye abantu bo mwijenda hariya anya bashobora kumbona ati umwana nakoze ayo mwene ayo nabangaye naca ndondera nka V8 singire mariage mu mbugire ikintu cyo numvise agwa yindi modoka urayanka uvuga ati jengera mu modoka yanjye bande bayi ifise ubushuhe waregeze ubone kiyo kimanuka none hari climatiseur yagirimo
none warigeze ubona ikiyo kimanuka cyamanutse warigeze ubona twururutse ahubwo ribajije ati abantu bari ndahani warigeze ubona twururutse kubera navuze abatware kwa muganga bamaze abapima okay reka ndakwereke uwo twagendanye warigeze ubona twururutse nkatora n'akantu ngo nikuri yacu none wari washizeho iki ndani gituma muguma muhumeka neza oya ndakubagije sinabibonye ivyo nanjye nundi ko ndatangari wari witeze ko ibyo bigeze muza kuva mwihanagure warigeze ubibona ahubwo murakomeye mwebwe ibintu oya nije naba nkomeye warigeze ubona n'umuntu ozi ko twagendanye hari igindanye warigeze ubona asohoka ngo hari miyaje ahubwo murakomeye dukomeye gute kuko umbwira nk'uri muri rya modoka yawe ukava yatayashufise none yashive antuka hari ikindi kintu mariko murakoreye cyangwa mufite twatubigira abakobwa gute tujya ayi iburugini ntuyite umuro wayo n'uwutse tujya twokora mujya muzi hari habaye ubwira imbogo nimburugire nishu iko ya mumburugini wicaye mumburugini Baje simize kana gushimire cyane kumwanya washe kuduhereza Imana iguhezagire utere imbere wunguka abana ubyara ibibondo ugira buzukuru nabuzuza byose bigende neza amen amen ya reka ngushimire cyane ndagushimiye nanjye papa Imana iguhezagire ndanashimira umwamaye tuno tumiko bamwita Alexi ano n'umunsi kwanza tumiko dushashe bambara tumushimire Alexi kuva muri USA Imana imuhezagire amen amen ijambere mpawe support mu bintu by'iwanje ati akira sawa n'izindi buca zitsi izoza ndagushimiye cyane ndagushimiye umanura gukora mariage cyane ndagwanuye kuyikora Mani guhezagire mugabo mukundana munazinanye kabisha ntuzohubuke ngo kubera ngo simbize ngo yaro sizobe iva haya mwiva byagenze gute iva azogira mariage vuba ngo yararongo aya azogira mariage vuba kandi reka arasaba ngo nzomubere umupare kandi nzobikora aho ni sawa yes my name is Ntaco the Shiva that's support everybody twe na SIMBIZI wasema vumba mbwa mbwa Star TV Imana ibahezagire share up mwebwe mwatumye nkwizi 80 by'abasabone Imana ibahezagire cyane my name is the Shiva murakoze cyane ndabakunda umukunde na SIMBIZI wasema vumba n'umwana mwiza imere fresh n'umuntu vraiment hajya turabona umenga ngo abantu barangana ngo kuri social media acha we ari umuntu ushobora kubona ko bankana n'abantu mugasanga ubuzima busanzwe bwa misi yose n'umu happy n'umuntu imere fresh umuntu ameze neza cyane Imana ibahezagire thank you